uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 ruheshi umwaka wa 2026 niho ishengero God's Way ryari riramutse rihimbaza isabukuru ry'imyaka 13 mu gikorane cy'iminsi 3 aho kuwa gatandatu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2026 Dr Michel Sabiyumva yigishije ishengero ryose ku kigo cerekeye gukira ibikomere byasesereje umutima afatiye ku majambo tubona muri Zaburi 139 ku murongo wa 5. Nk'umuganga kwerekana mbega umuntu yakomeretse mu mutima nihe hononekara mbega ibimenyetso bimugaragara ko nibi nashobora kwereka mu mutwe ahantu hane hakogwako mu buryo bwo kwa muganga bw'igifaransa yitwa muri grande pinéale. Aho hantu niho umushaha w'umuntu uba buryo mu gukomereka umuntu akomereka mu mushaha w'umuntu. Rero mu mushaha w'umuntu habamo ibintu bine bihambaye nivyo vyonone novuga ko ari nk'icari kirimo amagi ane. Ihahamuka rero canke igikomere seseza mutima ni nk'inkoni iza igakubita muri ico cari. Iryo rigi rya mbere ni nk'irigi ry'ibigumbagumba harya byo bita mu gifaransa emotion. Irigi rya kabiri ni irigi rijanye n'imigenderanire aho umuntu agirana imigenderanire n'undi muntu. Irigi rya gatatu ni irigi rijanye n'ivyiyumviro. Irigi rya kane ni irigi rijanye no guhitamo. Rero ikintu cyitwa igikomere seseza mutima ni hinduka ribi rishika kubera icago kinini cyashikiye umuntu cyane umuntu agahomba ikintu atazosubira kuronka kugarukana cyangwa umuntu akaba umuntu atazogaruka nyine umuntu aba yapfuye cyangwa umuntu agahomba ivyiwe cyangwa umuntu akorerwa ikintu kibi kidashobora kumukwirwamo. Rero icyo bita événement traumatisant cyangwa ikintu gituma biri hamo kiba gifise uburemere bunini umuntu atashobora kwihanganira. Burya umuntu ari byo yihanganira n'ibyo tihanganira. Ni kuvuga cyo kintu gishitse bukwi na bukwi kandi naho cyo bukira umwana kirabukurikira gushika ukuze bitanze umuntu agufasha. Yemwe umuntu yakomeretse agahura n'umuhinga arakira cyane agasubira kumena nko kwa kera. Ubwo kubera yuko umuntu yakomeretse atamenya ko arwaye benshi barashobora kurinda bapfa batabimenye. Ugasanga yagize amakase gusa yagize ingorane yashwanishije abantu. Ubwo umuntu yakize abagira n'umutima wo gusaba ikigongo usanga ari umuntu asenga afise équilibre. Mu kigo ca kabiri catanzwe na Pastor Miburo Yohani aho yigishije kubwizigirwa mu muhamagaro no mwishengero yishimikije amajambo dusanga muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo wa mbere, igitabo ca mbere c'abami igice c'19 ku murongo wa 21 no mu Banyefeso igice ca 4 uhere ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 12. Pastor Miburo yibukije ishengero ko Imana itanga iyerekwa ku muntu abandi bakayishigikira. Akaba yatanze akarorero kuri Mose na Aroni. Yarongeye aratawuza ishengero yuko gushigikira Mose kwari ugukomera kwa Isirayeli. Ni nkuko ishengero ritarimwo urutonde ntirikura. Twariko turigisha ku bijanye n'ubwizigirwa n'ubuhemu kubera ko dutahura neza yuko urufatiro rw'ishengero, urufatiro rw'uburongozi mu gihugu, urufatiro rw'uburongozi mu muryango buhagaze ku bwizigirwa. Kubera ko uyu munsi twariko turigisha abarongozi ariko kandi twariko turanigisha n'abanyarushengero bavuye mu mico itandukanye. Byaboneka neza yuko bariko baravyakira cyane kubera ko twariko turabigisha ingingo ngendegwa ko ziranga ubwizigirwa. Intambamyi nyinshi zituma mu ishengero hataboneka ubwizigirwa, icambere no kutigishwa. Kuko burya abantu benshi barakora amakosa kubera kutigishwa. Kubera ko umuntu wese mu bisanzwe akorera Imana mu ishengero cyangwa amaze kuvuka ubwa kabiri, ikintu gikomeye cyane gose ategerezwa kwigishwa no kumenya ikibanza ciwe, akamenya naho ububasha bwiwe bugarukira. Rero kenshi abantu bahemuka kubera kutamenya ikibanza cabo, kubera kutamenya ni ububasha bwaho butangurira kandi naho buhereza. Nta muntu ashobora kuba icari atakigizwe, ariko kandi nta muntu ashobora gukomera atigeze yubakirwa uburimbi butandukanye. Yezo nizo ntambamye nabonye zishobora gutuma abantu benshi bakunda kuba abahemu mu buzima. Akamonotera abakozi b'Imana n'ishengero muri rusangi, icambere no kwiga ibijanye n'ubwizigirwa n'ubuhemu kugira ngo bishoboze umuntu wese kumenya nimba ariko arakorera Imana. Ikibazo kiri ngaha, mbega niki ikibanza ciwe n'icahe, ububasha bwe bugarukira he, mbega n'ubwahe burya akwiye kubaha uri hejuru yiwe. Hama
n'ingene ashobora gukorana neza no hejuru yiwe, ni gute ashobora kubaha uri hasi yiwe, ni gute ashobora gukorana neza n'uri hasi yiwe. Kubera ko igihe cyose umuntu atigeze yigishwa ibijanye n'ubwizigirwa, abantu baca bihenda kwingabire arizo bihenda kwingabire arizo zikuza ishengero, ariko tuvyibukanye ikintu bita ubwizigirwa biva muri karaktere y'umuntu. None ingabire nazo nibikoresho bikora, kuko ivyo ingabire zakoze karaktere irashobora kubisambura. Rero habuze ubwizigirwa, ivyo abantu bubaka nibishake bishike ku rwego rungana gute, amaherezo bisamburwa n'ubwo buhemu. Rero abantu bashirimo umwete mu kwiga ibijanye n'ubwizigirwa no buhemu, hama bubake noneho novuga ngo ibijanye n'ubwizigirwa. Ivyo rero shengero rizokomera, si n'ishengero gusa, burya n'igihugu bwacu kidafise indongozi zizi ubwizigirwa, zifise ubwizigirwa ntizishobora gukomera. Rero akamuntera abantu nibiga ibijanye n'ubwizigirwa n'ubuhemu, hama bamenye ingingo ngenderwako, babishire mu ngiro, ishengero rya Kristo rizokomera. Ahantu hose hari uburongozi hatari ubwizigirwa ntashobora gukomera. Niko kamuro batera. Ku bwa Reverend Pastor Leonard Nahimana, akaba ashimira Imana ku vyakozwe muri iyo myaka 13, nawe akaba yatuyagiye intumbero y'ico gikorane. Twariko turahimbaza icyo gihe cy'imyaka 13 tumaze turi mu gikorwa dushima ubuntu bw'Imana. Kandi nasanze mu rugendo rwo gukorera Imana yamagara abadashoboye, abadakomeye, ariko ikagendera abashoboza. Ivyari vyoroshe mu ntango, abantu ntibadutahura, twararushe, twarababajwe mu buryo bumwe canke ubundi, ariko kandi Imana yabaye umwizigirwa. Mwami Yesu yabaye umwizigirwa ku bugingo bwacu no ku bw'ishengero. Rero turashima Imana ntiyadutaye, twaciye mu bibazo vyinshi, aho Igitega twimutse incuro 9, mwiyumvire kwimuka incuro 9 mu myaka 10, ariko aho hose Imana yabanye natwe, n'ubu turashayishima. Turashima Imana ko tumaze imisi mu masengesho turi imbere y'Imana, kandi abantu barabohotse, abantu bahuye n'ubwiza bw'Imana, abantu babonye kugirirwa neza. Twarigishwe inyigisho n'abungere batandukanye, harimo Bishop Miburo wa w'Irembo ry'Intama, Citegetse Emmanuel wa Rehoboth, hamwe na Dr. akaba na komiseri yatwigishije ibijanye n'ibikomere nsesereza mutima. Abantu barabohotse, abantu by'ukuri bavuye ngaha bikina amatavu, babona kugira neza kw'Imana. Bwa mbere turashima cyane ko muri iyi myaka 13 gusa, ni mike kandi itari yoroshe, ariko Imana yabanye natwe. Tumaze gutangura amashengero ndwi, by'ukuri Imana yabaye umwizigirwa. Imitima y'abarundi iracakeneye kumenya Yesu kurushwa abantu bavyibaza. Rero icyo turagishimira Imana cyane, n'inyota y'abantu ihari. Twahamagariwe gusanga abantu cyane cyane abadashikirwa tukabashikira. Iyo rero ni indoto ya mbere. Indoto ya kabiri, turifuza ko amakomine y'igihugu cyose cy'u Burundi tuyashikira, kandi aho sikera oya, ku myaka 25 tuzoba twahejeje amakomine yose y'u Burundi tuyifuza. Umunsi wa nyuma w'igikorane ugira 3, mwabonye ko byari biryoshe, twasangiye ivy'umutima, dusangira n'ivy'umubiri, ariko kandi agasunuzo baduhaye ingabire abantu bamwe n'abandi. By'ukuri twabashimiye, twatangaye cyane, byerekana ko ishengero ryakuze, kandi abantu babona igikorwa turimo bazobandana no kudushikira, badufata amaboko, tuvuga ubutumwa mu Burundi, mbere tubujane no mu makungu. Rero vuga umunezero, kandi namwe mwakoze. Ibirori bikaba vyabandanije bifuriza isabukuru nziza umwungere Leonard Nahimana. Ibirori birangizwa n'akanyamuneza kenshi batazira Imana. Iyo niyo mana yanje yitwa mwizigirwa, iyo niyo mana yanje amashyi yawe, iyo niyo mana yitwa nteturuye, iyo niyo mana yanje yitwa nteturuye, iyo niyo mana yanje, iyo niyo mana yanje yitwa nihemuka, iyo niyo mana yitwa nihemuka, iyo niyo mana yanje yitwa nihemuka.